cyane bakunzi ba Vyuka TV. Uno munsi twabazaniye ikiyago kidasanzwe. N'uruhara uruhe uburimyi n'ubworozi ufise kw'iterambere ry'igihugu. Jewe ndemesheje kino kiyago nitwa Niyonkuru. Ariko kandi sindi jenyene ndi kumwe n'abatumire babiri. Ndahera iburyo bwanje mwashobora kwidondora abariko baradukurikirana. Ego, mahoro neza bakunzi ba Vyuka TV. Je ku mazina yanje nitwa Vyukusenge Jean Petit, aba sanzwe mu entrepreneur gabo kandi narigize umwuga mu buryo bwo kwitunganiriza imigambi abasanzwe nkuri ibikorwa bitandukanye. Ndubatse umupapa afise umugore umwe n'umwana umwe mba mu gisagara ca Bujumbura. Rero turi ngaho no munsi kubwo kiyago ciza mwadutumiyemwo, turaryohewe turahimbawe. Murakoze. Murakoze cyane. Ibubamfu bwanje nawe nyene ndafise umutumire nawe nyene yo kwidondora ariko baratumviriza. Murakoze cyane. Nanje nitwa Nsabiyumva Jackson, nkaba nsanzwe nkora mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Haruhande yo kubikora ariko nsanzwe ndabifisemo n'ubumenyi ku buryo nshobora kubifasha n'abandi. Rero ndabashimiye cyane ko mwantumiye n'iki kiganiro. Reka rero akabazo kanje ndagahere kuri wowe nyene Nsabiyumva Jackson. Yego. Nk'umuhinga mu bijaniranye n'uburimyi n'ubworozi, mwashaka kutubwira dufatiye akarorero nyene muri iki gihugu cacu c'u Burundi, uburimyi n'ubworozi ico gisata mubona cifashe gute? Ni ukuvuga muri make ngaha mu gihugu cacu uburimyi n'ubworozi uyu munsi buriko burakogwa kandi neza tugereranije no mu myaka iheze, kuko uyu munsi ugwaruka canke se abikorera utwabo canke amashirahamwe n'abandi batandukanye bariko baritaho ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, naho hakiriho agahaze ariko uyu munsi uburimyi n'ubworozi buriko buraduga naho tutaragera ku rugero rushimishije cane. Murakoze cyane. Reka tugaruke iburyo bwanje kuri Vyukusenge Jean Petit. Yamaze kubidondora, yamaze kubabwira ko asanzwe ari umuhinga mu bijaniranye no n'iterambere no kwiteza imbere. None tubabajije namwe mwotubwirira muravye ibijaniranye n'uburimyi n'ubworozi mu Burundi mubona vyifashe gute? Ikiyago numva je kuri je cyakoze ku mutima kubera uburimyi n'ubworozi maze kwibaza ko nabanda butahura gusumba uko abandi gutandukanye no kandi babutahura. Rero je mpava ndacifurije kibazo cyanyu mu mice nk'ibiri. Umuce wa mbere n'umuce wa twebwe twikorera imigambi. Ku ruhande rw'iwanje ndabona bikumenga ntivyifashe neza kubera ko bwa mbere benshi nta bumenyi babifisemo. Ca kabiri benshi ntibanaronka aho bitura abashobora kubafasha. Ca gatatu gisata c'uburimyi n'ubworozi ntigihurumbirwa ugereranije n'iyindi migambi turiko turabona iri kirabuka. Ubwo umuhinga yabivuze yuko iri kirakogwa mugabo ntiriko imigambi y'uburimyi n'ubworozi ntiri kirakogwa nk'iyindi migambi, ntiri ku murindi munini nk'iyindi migambi. Uravye Burundi ukuntu bukoze naho bugeze, birateye ikigongo cyane kuba ata migambi minini ingana y'uburimyi n'ubworozi twogereranya n'imigambi y'ubwubatsi. Ugiye kuraba imigambi minini hano mu Burundi, abashora imitahe bariko barayitwara mu bwubatsi nk'akarorero, bariko barayitwara mu masima, bariko barayitwara mu bibuga vy'imipira n'amaguru, imipira y'amaguru. Rero caza kwibaza kubera iki Burundi bwacu tutariko turabona imigambi minini y'uburimyi n'ubworozi. Ucubona yuko ku ruhande rw'abikorera imigambi iki gisata ntibariko baracumva, ntibariko baragihurumbira, akanagahaze kanini cyane. Ku ruhande rundi duca tuja no kubene igihugu, abene igihugu nabo nyene benshi bariko bakora imigambi y'uburimyi n'ubworozi bironderera ivyo barya, ntibariko babikora
bunyamwuga, ntibariko babikora nk'ibintu vyo babeshaho bikabatungisha, ntibariko babikora nk'ibintu boraga abana nka bimwe mu matungo akomeye basigiye umuryango. Benshi bironkeye ivyo bafungura n'ibiro nka bitatu bisigara ashora akaba araronse minervare y'abana abanyagihugu burya bagezaho. Iki naco ni kibazo gikomeye cyane mu burimyi bwacu ntibuheza ngo bwaguke. Ku rundi ruhande cenja ku kijanye na leta yacu ngaha mu Burundi, nibaza yuko itariko iraha ikibanza gikwiriye uburimyi n'ubworozi, ku buryo roza gusanga hariho byinshi bibuze cyane mu burimyi n'ubworozi vyari gutangwa na leta. Leta ariyo yari bifisemo uruhara kugira ivyo bintu biboneke cyangwa kugira ivyo bintu bigwire, gutyo uburimyi n'ubworozi bugahindura ishusho. Rero cendangiriza ku ruhande rw'ubuhinga, uburimyi n'ubworozi dukora hano mu Burundi buri hasi. Iyo turiko turatunganya imigambi y'uburimyi n'ubworozi turagira ikibazo co guhura ibintu vyikwega kubera iki bikorwa mu Kirundi turacari muri novuga mode traditionnelle ntibiri modernize. Ivyo rero bica biza no gutuma umwimbu wa muke, abantu baruha banarambirwa bagahitamwo no kubiheba. Rero ruhande rwanje niyo shusho mbona y'uburimyi n'ubworozi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ku ruhande rw'ubuhinga, ku ruhande rw'abikorera imigambi no ku ruhande rw'ubumenyi hari hagahaze. Murakoze. Mwavuze muti bisanzwe igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu Burundi turabona kiriko kiratera imbere, mugabo no kuvuga tugereranije no mu myaka iheze ati mugabo haracari hagahaze. None mwatubwira ako gahaze nakahe gatuma kidashika ku rugero nkuko uwari we wese yovyifuza? Nkuko nari nabivuze, ngahi wacu nivyo turarima kandi dufise n'isi imera, ariko nkuko nabivuze mu ntango hariho agahaze rero nakahe. Hariho agahaze cane cane ku barimyi, ndavuga mu migwi itatu. Ku barimyi hakabaho agahaze kuri twebwe twiyemeje kuba twofasha abarimyi mu kubaha ubumenyi bakoresha kugira ngo batunganye imigambi neza, hamwe no kuri leta. Reka rero mpere ku murimyi. Ni kuvuga ngo abarimyi b'uyu munsi ngahe wacu bararima nibyo, ariko abenshi ntibashika ku mwimbu ushimishije nk'uko bategerezwa kuwushikako, biterwa n'ikirere. Benshi muri bo ntibazi kumenya ubutaka bashaka kurimamo, bamenye imbuto zihura n'ubu butaka. Ico gica gituma barima ugaca usanga ahantu baharimye imbuto zidashobora kuhamera, kandi hariho izindi mbuto zategerezwa kuhamera. Mw'ico gihe rero ikosa rica ribi ry'abarimyi, kuko ntibigeze bafata umwete n'ishaka ryo kurondera abashobora kubibafashamo kugira ngo babikore neza mu buryo butomoye. Muri ubwo buryo nyene bica byongera bikanka, kubera ko abarimyi benshi bigendako, ntibashaka gukorera hamwe ngo bahurize imigambi hamwe y'uburimyi, nk'uko leta imaze igihe iduhimiriza kuja mu makoperative. Burya biroroshe kwigisha umugwi w'abantu gusumba kwigisha umuntu umwe. Rero bigishirije hamwe ukabereka ibintu uko bikorwa, ukuntu batunganya imbuto, ukuntu batunganya ubutaka, ukuntu bafumbira, ico gica gituma bimbura. Rero abene gihugu barima ntibitaho kurondera ubwo bushakashatsi, izo nyigisho. Izo nazo nta handi bozikura atari kuba bifitsemo ubumenyi. Ubona ko leta yashizeho n'abajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi, haba ku mitumba, mu makomine n'ahandi, ariko benshi ntibitaho kuja kubabaza ubuhinga bokoresha mu kurima. Ku ruhande rwa twebwe natwe dufasha abarimyi mu kubaha ubumenyi,
twebwe nk'abikorera utwacu dufashanye n'abarimyi abenshi muri twebwe ubu bumenyi baca babushira babuhanika bagasaba abarimyi amananiza ugaca usanga rero uje ngo unsaba impanuro z'ukuntu ushobora kurima nkaca ndagusaba amahera menshi nkagucira amahera menshi kugira ndaguhe bwa bumenyi bica bituma hari igihe ushaka kuyabura bica bituma wa mugambi uwuheba kuri mukaba wihevye rero ncasaba abandi bahinga bagenzi hanje babo mu burimyi n'ubworozi ko bokorohereza ababitura kugira ngo bikunde imigambi y'uburimyi abene gihugu bayirangure neza babifisemo ubumenyi. Kigira gatatu kuri leta yacu ni ukuvuga ngo iraduha imbuto zirobanuye. Leta iteza kuduha imbuto zirobanuye kugira ngo turime neza ariko niziboneka duca tugaruka kuri wa murimyi benshi ntibitaho kuja gutora imbuto muri iza canke mu bindi bigo byishinze gutanga imbuto nziza. Rero hariho imbuto zimwe zimwe turondera ntituronke canke siyo tuzironse ugasanga tuzironse ku gihe ico kumbure leta yacu izogikosora igishire igitunganye neza kuburyo imbuto ziboneka ku gihe. Igikurikira ni ifumbire. Ifumbire itabonetse ku mwanya niki kiri mu bituma abarimyi badatera imbere. Kurimye watezwa kuronka ifumbire hakiri kare kugira ngo bya biterwa byawe utezwa gufumbira bironka ifumbire ntibite igihe tarabifumbira. Ikigira gatatu leta ishobora kudufasha nuko nayo ubwayo nkuko yabikoze n'ubundi yo kongereza ingufu ikarungika abahinga batandukanye ku mitumba bafasha abarimyi neza bafatikanye n'abajya bafundi b'indimo kugira ngo bafashanye abarimyi gufasha abarimyi barime neza batunganye neza imirima gutyo imbuto zikaboneka neza ifumbire ikaboneka neza ubumenyi bukaboneka tuzoca twimbura neza uburimyi buduteza imbere hamwe natwe twimbura ibintu byinshi turonka ibyo turya n'ibisigara tubishore mu makungu. Ngarutse kwa Jampeti mwatubwiye bijaniranye n'ingorane ibibazo bimwe bimwe igisata cy'uburimyi n'ubworozi gifise none hakogwa iki kugira ngo bijya bibazo z'irya ngorane zitandukanye mwatubwiye zitorerwa umuti? Bwa mbere je nagomba mvuge ko hariho ibyo tutabona kumwe n'umuhinga hariho ikosa yashize ku bene igihugu ntashigikiye bw'uko boba batarondera ubumenyi baba batarondera abantu babibafashamo akanavuga ko ku mitumba hariho abajejwe gisata cy'uburimyi n'ubworozi mugabo ugiye kubiraba siko biri mu majambo mugabo siko bikorwa. Bwa mbere hano mu Burundi nta kigo dufise gishigikira canke gifasha abipfuza kurangura imigambi y'uburimyi n'ubworozi. Uno munsi umuntu akeneye kubaka inzu ararondera entreprise de construction ikamugirira devis ikamugirira architecture ikamugirira surveillance execution ikanamushikiriza inzu. Mugabo uno munsi umuntu yiyumviriye gukora umugambi w'uburimyi n'ubworozi yiturande nta kigo na kimwe nta mazu nta bigo biri specialize muri kino gikorwa bihari. Rero ibi bica biza gutuma umwene igihugu ajuragirika namenye gitura abandi gituma kandi mvuga nti sikosa ryabo nuko nabari barashizweho kugira ababiture nabasaba amananiza abo bantu kumva ngo bari ku mitumba ugiye kuraba nabo nyine ubwabo baragoye usanga ariko gusaba ibintu toshobora umwene igihugu mutonya toshobora kandi si ibyo gusa nta bumenyi bafise
tureke kubeshanya benshi usanga ata n'ubumenyi bafise ku buryo rero kosa ntiriza kuva ku muntu kumwene gihugu kuko nubwo amwitura byinshi mu by'abakeneye ntabyashoboye. Ariko muvuze yuko babasaba amananiza muba mushatse kuvuga amananiza ico nashatse kuvuga n'amahera none gashaka barabasaba amahera ndazi amakaye abantu batari bake umubwira nti none iki wewe ntiwarondeye banaka ngo banje ngo banciriye amahera ntashoboye kuronka ndabiheba ivyo bintu birabaho urumva rero iyo kosa turishize kubena igihugu nivyo mugabo kandi ugiye kuraba ugashira ugiye kuraba haba ku mbuga haba ku maradiyo ukaraba ingene bene igihugu bashohiye ubumenyi ukaraba ingene bene igihugu banyotewe ahantu bakura ubumenyi ucibona yuko ahubwo bene igihugu barakeneye ubumenyi barakeneye abantu babafasha mugabo batabaremera sivyo batabaremera bataza kubazanira deja nta n'imitahe bifitiye bataza kubazanira umutwaro rero ako numva arakantu tworyohora kuri kirya kibazo yaravuze ntituvyegeke cyane kubene igihugu abene igihugu barafise inyota y'ubumenyi mugabo kandi hari n'urundi ruhara rw'aba bantu baba bari bitwa ngo baje kubafasha mugabo baje kuba ugasanga baje kubananiza rero waruvuze nti hoko wiki ikintu ca mbere je ku ruhande rw'iwanje bantu b'Imana turakeneye leta jevre makuri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi turakeneye leta ishusho yayo ya mbere uruhara rwayo rwa mbere nuko bashobora kutworohereza mu kuronka ifumbire uyi ikintu c'ifumbire yagihereje ku mugabo je kirakomeye ku ruhande rw'iwanje ifumbire ikaboneka ikwiye kandi yizewe tuzi ni ini do bonne qualité niyo none isi hama iranaduha n'umwimbu ukwiye kandi iboneka mu gihe gikwiye ngiriwe ko leta yakwiye kwiyumvira ingene ifumbire ishikira umunyagihugu directement kuri ifumbire twaronka ubu hari ukuntu ifumbire wamengi ishikira mu makoperative ikabona gushikira umunyagihugu yaciye ahandi hantu ibi rero biraza no gutuma habaho kwitonda cyangwa kwikwega n'ayandi manyanga ashobora kuba mu kugira no fumbira ishikira umunyagihugu ikaza kumushikira n'ibiharuro byahindutse byaduze umunyagihugu ikava hariya yazi izimbuwe mugabo ikaza kumushikira izimvye kubera iki yarinze guca mu minwe y'abandi bantu batandukanye ifumbire nive mu ihinguriro ishikira umunyagihugu directement ivyo ni ibintu bikunda ca kabiri ni imbuto nibaza yuko ngaha mu Burundi byukuri nta uvuga ngo imbuto zizewe kabisa si nyinshi zizewe ntihaboneka imbuto zizewe zisuzumwe kandi ziboneke ariko mu Burundi ngari ikigo kijejwe kwegeranya imbuto no gusuzuma imbuto ko zimeze neza ico kigo nimba gihari nikije kukivi rero nikije kukivi hama kigaragaza yuko byukuri gihari kuko imbuto dufise uno munsi urayigura bakubwiye ngo ni imbuto nziza mugabo wamara kuyitera agiye ukuntu ni regarige duhavura tuvuga ngo ni imbuto nibatse murashaka kwibaza tuvuze imbuto zirobanuye tukumva ngo citrimani we sugenda kurobanuza iminwe ngo rurumye ngo ntiguye faut examiner uguru imbuto kamenya nini docteur caractéristique docteur propriété avec tel résultat probable mukaba na kucuvuga ngo nakwimwe ivyumye ngo naceshera ku isoko zirobanuye ikindi kintu gikomeye cyane kuri leta turakeneye uburimyi moderne kubera iki tukirimisha amaboko abantu bakaruha ntituzotera imbere turakeneye uburimyi moderne turakeneye amamashini muri ico gihe leta ni ifise uruhara runini cyane mu kugira zino mashini ziboneke gukuraho je nk'ubu actuellement ndifuza ko leta ikuraho amahera ku mamashini kuraho amamashini arima abantu bagiye bakayagura ni bari amahera yo kuyagura hariya mu mahanga hamageze hano obeyeri yabahe ku buntu ntiturihisha abantu benshi cyane ngo cabinjiza ajya mu mashini iki ni ikintu gikomeye cyane coza gutuma ishusho y'uburimyi cihinduka kuko tuca turi ahantu hanini mu mwanya muto
ubu no munsi uragenda ukaraba bakwereka espace y'ahantu ho kurima ukibuka abakozi bazoharima n'amahera bazogutwara ugacutinya mugabo ufise ubwo mashini naho wogenda gukota ndizera neza yuko n'amahera yo gukota ubwo mashini ataho yohurira n'amahera abantu amahera duhemba abakozi ikindi gikomeye cyane norangiriza ko nukuvomera turafise ikibazo cy'amazi mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi amazi no munsi uburundi buri mu bihugu bifise amazi menshi cyane mugabo leta nta rutonde na rumwe irashiraho urutuma no mazi akoreshwa neza ku nyungu za bene gihugu agakoreshwa mu burimyi birababaje ingene dushobora kuvuga nti abantu mu kiyaya kanaka canke ahantu kanaka nibarimye canke nibimbuye kubera babuze amazi mugabo gaca wumva ahandi naho ngo barengewe n'amazi ahari none nta rutonde kubaho ayo mazi akabakananize agashika muri kino kibanza hama gakoreshwa mu burimyi rero ibi ntugire ngo umugambi umunyagihugu umwe yo kwishiriraho n'umugambi wa leta nibikore nk'umugambi hama idashobora kubikora nk'umugambi nitera intege abanyamitahe babishiremo imitahe hama turonke uburyo bwo kuvomera imirima yacu mu kurangiza kubikorera ibyabo nabo nibashire imitahe ubu igisata cy'uburimyi n'ubworozi nta mitahe iriyo tureke kubeshanya uza guhura umuntu yihagaze ko yashize miliyoni 200 iyo si mitahe mugabo kazi ubona umuntu ari namuye miliyari 4 azishize mu nzu agiye kubaka none tuzoba mu butani uzoduga amaescalier ntibikunda rero aba banyamitahe ntibashobora amahera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi nibashireho ibigo byifise mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi nibuvuza amalaboratware y'uburimyi n'ubworozi nibuvuza ibigo bikomakomeye by'uburimyi n'ubworozi nibashore imitahe iyo mitahe bariko barashira mu bindi bintu nibashire no mu burimyi n'ubworozi jewe ivyo ndumva yuko bikozwe igisata cy'uburimyi n'ubworozi cyo